ndabaramukije inshuti banywanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure yengurukiye umwe wese utwumviriza hari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku yindi migabane itandukanye. Ico utegerezwa ubunyene no gufyonda sabone kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bije biragushikira ku gihe kandi mu bambere. Mu minsi mike cane Nestor ntaho ntuye hazoba kwije amezi ndwi ari umukuru wa leta y'u Burundi, umushikiranganje wa mbere. Minsi mike cane Nestor ntaho ntuye hazoba kwije amezi ndwi ari umukuru wa leta y'u Burundi, umushikiranganje wa mbere. Muri ayo mezi nta kibazo na kimwe gihambaye cy'igihugu turumva yerekana ko hariko harakora ko canke ngo yerekane koko harongoye leta. Ibibazo by'abarundi umengo ntavyo azi canke nta n'ivyo yumva, iwe ni agacerere. Igitoro, ifumbire, ibiciro biguma biduga ku vyankenerwa. Abigisha n'abaganga bahereye hanze y'igihugu, ubushomeri, ikena ry'imiti, ikibazo ca pasiporo muri pafe, abanyuruzwa bakaburwa irengero, abarundi bagorerwa muri Tanzania canke Zambia, impunzi z'abarundi, ikena ry'imiti n'ibindi. Umukuru wa leta ntiyumva ntabona. Kuba umushikiranganje wa mbere wa Evariste Ndayishimiye bisanzwe bitoroshe. Ubwa mbere hari Generali Hale Guillaume Bunyoni, we yaraboneka kenshi hamwe wame ngo niwe mukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye aca aramukura amwagiriza ko hari we yatumye igitoro kibura, ifumbire ibura, amanoti hakena, isukari ibura, ngo kugira ngo abanyagihugu bashavure bagumuke. Yarangiye Bunyoni afashwe yagirizwa kugerageza gutembagaza no kwica Perezida Ndayishimiye kugeza aho yoba yagerageje kwiba umupfumu w'umukuru w'igihugu. Hakurikiye Lieutenant General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, yaje yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Akerebutse abaye umushikiranganje wa mbere hategekwa kunuma no kugabanya ingendo mu ntara, nawe abarundi batangura kwibaza ivyo arimwo. Umubabaro wiwe yawerekaniye mu nama nshingamateka. Ibitoro ati ntimusubire kubimbaza, sinje ndabiraba, hari uwo ubyifatiye mu ntoke. Mu nyuma yavuze ko aciye aho abanyagihugu batonze imirongo adashobora kubaraba kubera umubabaro. Gervais Ndirakobuca yatwaye leta ababaye, abohewe amaboko imugongo. Yarashatse gutanga imihoho, araterwa ubwoba ko nawe aca afatwa nka Bunyoni. Bunyoni na Ndirakobuca bose barahuye n'ikibazo gikomeye ca Angeline Ndayishimiye. Uyu mukenyezi adatinya gutanga amategeko ku bashikiranganje cane akigarurira ibisata vya leta. Bunyoni na Ndirakobuca bidoga ko ico baraye bavuganye n'umukuru w'igihugu bavyuka basanga umutambukanyi wiwe yaraye akimuhinduje. Niho haza Nestor ntaho ntuye. Uyu Nestor ntaho ntuye we yaje abanje kuduza amafaranga umuryango w'umukuru w'igihugu hafungura, anaduza ibidasanzwe amafaranga akoreshwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Yabikoze mu kanya gato cane yabaye umushikiranganje w'ikigega ca leta. Ni ukuvuga we yaje ari munyihere, namwe mwikorere ivyo mugomba sinzobakoma. Amezi ndwi araheze umukuru wa leta hatazwi ivyo arimwo. Nayo mu yandi makuru, kubaka isoko nkuru ya Bujumbura hari ivyasubiriye guhinduka. Ni mu nama nshikiranganje yakoranye kuri wa gatatu itariki 25 Ruhuhuma 2026. Harizwe integuro y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi
n'abikorera utwabo yerekeye gutunganya uburyo, kubaka no gukoresha ikibanza c'ubudandaji bita Buja City Plaza kiri ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji hajejwe ubutunzi, yasiguye ko leta yofatanya n'ishirahamwe ry'abigenga ubaka Landmark mu kubaka iyo nzu y'idandarizo. Iyo nama nshikiranganji ikaba yize iyo nteguro y'amasezerano mu gihe ubuherutse mu nama nshikiranganji y'itariki 7/2025 mu vyo bize harimwo amasezerano yo gushira inguvu hamwe hagati ya leta n'abikorera utwabo mu ntumbero yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Ni mu gihe vyari vyitezwe ko ishirahamwe Hubaka Nation rizokubaka irya soko, basanze bidakunda gutyo leta ibona gufata ingingo yo gushiramwo ukuboko ku bice 64%. Bamwe mu bashinzwemwo imitahe bakagumana amakenga ko ibintu biguma bihindagurika. Naho mu yandi makuru, imbonerakure bahamagariwe gukora cane kugira umwe wese aronke umiliyoni w'amafaranga y'amarundi gushika ku munsi mukuru wabo wo muri Myandagaro 2026. Urwaruka rw'imbonerakure rwegukira umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi rwahamagariwe kongera inguvu mu bikorwa vy'iterambere kugira umwe wese haze haronke umutahe ungana n'umiliyoni w'amafaranga y'amarundi gushika mu kwezi kwa Myandagaro 2026, igihe hitezwe umunsi mukuru wabo ngaruka mwaka. Uwo muhamagaro watanzwe na Eric Nshimirimana, umukuru w'urwaruka rw'imbonerakure ku rwego rw'igihugu, kuri uwa 22 Ruhuhuma 2026 mu birori vyo guhanahana umwaka no kwakira abanywanyi bashasha. Ivyo birori vyari vyatunganijwe n'imbonerakure bakomoka mu ntara ya Butanyerera bariko bariga muri kaminuza i Bujumbura. Ujejwe imbonerakure bo mu ntara ya Butanyerera bariko bariga i Bujumbura yamenyesheje ko bihurije hamwe kugira ngo bongere ubumwe no guterana intege mu migambi yo kwiteza imbere biciye mu migambi itanga inyungu. Ku ruhande rwiwe, Bosco Ndayishimiye aserukira umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera yahimirije urwaruka ruhejeje amashure kudakomeza kuguma mu gisagara, ahubwo basubire ku mitumba iwabo kugira batange umusanzu mu iterambere ryaho bakomoka. Mu ijambo ryiwe, Eric Nshimirimana yasabye ko hashirwa mu ngiro impanuro zatanzwe n'indongozi z'umugambwe hamwe n'abategetsi b'intwaro. Yahamagariye imbonerakure bo muri Butanyerera n'abandi bo mu zindi ntara gushira inguvu nyinshi mu bikorwa vy'iterambere ry'ubutunzi kugira ngo gushika ku birori vya Imbonerakure Day bizoba muri Myandagaro 2026 umwe wese aba afise n'imiburiburi umiliyoni w'amafaranga y'amarundi. Yararemesheje kandi abanyeshure gushora imari mu biterwa vyinjiza amahera mvamahanga nk'ivoka n'ikawa. Yabasavye kwegera abategetsi b'intara kugira babashe kuronka amatongo yo gushiraho imirima rusangi y'ikawa n'ivoka. Ni mu gihe Burundi, intara ya Buhumuza yashimiye umukuru w'igihugu Ndayishimiye inyenyeri nshasha y'ubumwe bwa Afurika. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, mubandanye kumurika, turabakeje. Nyenyeri ya Afurika turabashigikiye. Aya ni amajambo yavuzwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza aho kuwa 21 Ruhuhuma 2026 bateguye urugendo rw'amahoro rwo gushimira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutorerwa kurongora ubumwe bwa Afurika.
urwo rugendo rwitabiriwe n'abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Buhumuza harimwo umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, abashingamateka n'abakenguzamateka batowe muri iyo ntara hamwe n'abandi. Urugendo rwatanguriye ku kibuga c'inkino c'intara ya Buhumuza. Abagwitabiriye bari bitwaje ivyapa vy'amajambo yo gushimira umukuru w'igihugu kubera icizere yahawe co kurongora ubumwe bwa Afurika, icubahiro ku Burundi. Uwo murongo wabari muri urwo rugendo waciye mu mabarabara hatandukanye yo mu gisagara ca Cankuzo, hanyuma usozwa ku kibuga ca kera c'isoko aho hatanzwe amajambo y'abategetsi. Nayo abanyagihugu b'abarundi baba mu mahanga barashima icizere umuryango wa Afurika wahaye Perezida Ndayishimiye kikamushira ku buyobozi bw'uwo muryango. Uwuserukira abarundi baba kandi bakorera mu mahanga Samuel Ndayiragije amenyesha ko diaspora y'abarundi yakiriye n'ishimwe ryinshi icizere cahawe Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika co kumushinga kurongora uwo muryango. Avuga ko iryo torwa hari iteka rikomeye ku Burundi, yongera ko abarundi baba mu mahanga bagaragaje umunezero wabo mu bihugu bitandukanye babamwo. Samuel Ndayiragije amenyesha kandi ko kuva aho Perezida Ndayishimiye ashitse ku butegetsi, Uburundi bwasubije kugarura imigenderanire myiza n'amakungu, imigenderanire yari yarasubiye inyuma mu bihe vyahise. Ubu rero igihugu carasubiye kwizerwa, abanyamahanga baragendera Uburundi kandi n'abashoramari bariko barazana imitahe yabo. Arashimira kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi kuba yarasubije amahoro n'umutekano mu gihugu, akavuga ko atagucikagurika kugishingiye ku bwoko, ivyiyumviro vya politike, imigambwe canke intara kukiharangwa. Arashima kandi ingingo zafashwe zo gushigikira urwaruka hamwe n'uruhara rw'u Burundi mu guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyonda ko ubune raba munsi y'ivideo urabe ahanditse ijambo subscribe, ufyonde ko kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bije biragushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere.